ugiye parase iparasera yanjye nziza ngo cyabugire no gakuye mu bakiye harune neza ugiye cyo ko yotohera mu igana yarashoye yarashoye gira hano na hariya hose urabe tu mahoro namahoro mutamuro waje gutembere cyaje kudufasha kuri magasi turi mu kazi cyo kiba ni umushikanje ngaha turi mu kazi ntigora harura na hariya hose urabe kuzi oya reka ari ku kazi agutinde reka ari ku kazi yewe oya gumuharura wowe je oya reka oya banzurindire mutaba ni ari ngorane yego ari ingorane no umviriza je ngomba kumenya muri bande jewe kandi ninde yabaje ushaka bwo kubagara muri iri jewe ubu ntaho nzije kuko twaguranye itongo na mukuru wawe Steve uti Steve je namuguriye itongo je twarahejeje Steve mwene wacu ntabyakubwiye oya nibishoboka Steve nashobora kugurisha itongo atangirishije inama umviriza iri ntiremendanya je twarahejeje ba we oya hagarika bandureke uyu bagomba nibishoboka oya mureke oya nimba Steve niwe yakugurishije itongo je nabihagaritse rero Steve twasubiza amahera yawe nibikunda Steve twarahejeje twaranakiraniye n'impapuro oya je ndakubariye rero nibishoboka oya je ndakubarahejeje we muhe mukikanje guma yibagariye abagara amateka ko amategera yiwaje ubaza we nibikurani je ndiko nakumva nibishoboka je ndiko nakumva nibishoboka nuwo gute nibishoboka waje batabivuganye je nahejeje kugura je twarahejeje umviriza je ndakuba muhenzo wo mushikanje umviriza aguma bagara genda kwa Steve aguha amahera yawe basi yo amaze imisi je twaje kugura ngo asubite amahera yawe ahubwo yavyakubwiye we muhereza isuka gubabagara isuka yi je naraguze narahejeje basi niyo mushikanje yaje kumfasha kugira tube cyo abagara n'amata oya je sindavyumva wewe umviriza wica wewe genda ubaze mwene wanyu Steve hama natakubwira yuko je twaje kugura hamutumushe mugaruka muzosanga hanyene genda umubaze rero wewe nache nuko nyene genda ntudusuye kuduhaguruka yo kumubagara rero no ngaha Imana ishimwe ko ngusanze ngaha grand frère mbwira ukuntu wewe ushobora kugurisha itongo towe n'abavyeyi utangirishije inama girinde Rwanda icara ni ufise byo uvuga wicare umbwire ivyo bintu byashaka kuvuga wowe ushikira uvugira ubuhagaze heje n'umwe grand frère muri umunota ni seconde mbejeje kwirukana n'umuntu nazi ambwira yuko wewe wamugurishirije irya tongo twawe n'abavyeyi urumva je shaka kumenya weri ki wowe ushobora kugurisha itongo utangishije inama shagirishwa inama none wewe uvyumva ni mukomeye uti Ni sawa Ima? Ni sawa. Steve yeye. Na uhali. Uhali? Emma. Sawa, sio kuchaka yaka. Oya ntidushobora kuyaga kuko ndiko ndasoma bibiri mandabaye ariko nuzo ko yoba iteka uhawe tewe ucyara nawe kama dushaka ma ani bishara byipfuza ko wewe akariko kanya turonse ubu Steve adahari twenyine ngaha twenjoyinge ndagukuze nawe wakiriho pati umukobwa urashobora kubahuka nuzi yuko imibiri yacu ari isengero ry'Imana kandi biranditswe ngo uzokona urusengero rw'Imana Imana izomuhana haguruka ugende bewe uyo mubiri wawe urimo ingoma urimo ipendo uyo mubiri wawe urimo Yesu bazarebiye ishengero rya Kristo wewe Bernice wewe ufite amadayimoni
ndakubariye ni wowe ufise amadayimoni nuja kwishengero bagusengere wewe ahubwo wowe nukomeye bazokurabe neza uzogende yo bagusengere wowe nukomeye kuko ushobora kwirengagiza injya nk'iyi urakwaye Haleluya sengero ry'Imana. Amen. Haleluya sengero ry'Imana. Amen. Yesu arabakunda cyane. Amen. No munsi mwaje muberewe cyane. Uno munsi tuza kwiga uno munsi kubyerekeye gusenga. Isengesho ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umukristo. Amen. Gusenga ni ikintu gituma umukristo uyaga n'Imana. Haleluya. Kuko isengesho ni ikintu kiduhuza n'Imana. Haleluya. Amen. Mu gihe dufite ibibazo, mu gihe turemerewe, isengesho nicyo kintu cya mbere gituma tuyaga n'Imana. Haleluya. Kigatuma tuvuga ibintu bitubabaje cyangwa ibintu twubake ku mutima. Haleluya. Amen. Ndaza gusoma muri Matayo 6:6 mugabo ndasoma mu Gifaransa. Turaza kuronka umwanya Emmanuel aza gutusigurira mu Kirundi. Haleluya. Bavuga ati quand tu veux prier, entre dans ta chambre, fermez ta porte et priez ton Père qui est là dans les lieux de secret. Et ton Père qui voit dans les lieux de secret te les rendra. Amen. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'avec la force des paroles, ils seront adressés. Alléluia. Ati ni muri ng'abanyamahanga basengera mu synagogue bakagira ibyo bashaka. Amen. Imana bakunda cyane. Tubabe Emmanuel umusomyi Emmanuel aze ngaha imbere adusomere mu Kirundi. Haleluya! Oya pema sindawo. Jeshaka ninavuga haleluya. Mutuzitwi. No kuzimu bacyumvi. Haleluya! Ndarangiriye cyane. Shaka mugurure ibiya ziwanyu. Usome muri Matayo 6:6. Usome mu izina rya Yesu. Ari ikintu cyabaye mu buzima bwanjye kandi sinzawuze no ishishusho yanjye. Ikintu cyejeje kuba mu buzima bwawe niyo bimaze kuba byo rubimbwira. Steve, ngeneye kumenya muri uru rupangu tubona turi batatu. Ngomba kumenya nuwe muntu yafashe udukingirizo ashyira muri Bibiliya yanjye. Nicyo nshaka kumenya. Udukingirizo wabyumvira. Ibyo rero nibyo bintu uri kuvuga ko utazokwibagira mu buzima bwawe. Jeni bazawayo. Nimba wasanze udukingirizo muri Bibiliya bisigura yuko kubura Imana yabonye kakarakaru kazogufasha mu buzima bwawe ikagushiriramo. Uvuze? Ahubwo wewe kuri umuntu usenga cyane ufise na mwemu narizi kagutahuza ubone yuko afise ikintu ashaka kubwira kuri ico kintu wabonye muri Bibiliya kazogufasha. Ko binduru. Steve. Kumengo wewe nuri na grand frère. Umenguru muzanana. N'umusazi ariko ambwira ivyo ambwira ngaho mwemu yaravugana nawe namenye ko mwemu yerekana muvugisha. Wasanzemo nawe wibwirize kitwa gakingirizo karakeneye kugukingira. Petete kigazogukingira hamwe na mwemu yera wawe. Ariko Steve. Oya.
Steve, urazi ko ndi umukiriso ukobwa Steve. Urazi wewe ingorane yawe ni imwe. Imana inashobora kwigisha ikintu ukararirwa kubona ko Imana ikwigishije ugashaka kuvuga grand frère. Juste kaze dufashanye ibikorwa ukore. Biwe wabaye gute? Kisi namubona ko nuri muze daba mapantaro wambara. Ega ni turi muri ya epoke zandi niza bacanco wa misi. Ugira gusara mu mutwe ngo ni jambo ry'Imana. Wongere rusare no mu myambaro. Urakwiye umugore. Iyo Mana usenga idakutahuza ibintu. Ariko je nabakoreye iki? Nimumbwire amakosa yanje. Je ndayamenye. Kubera iki mungubagura imisi yose? Kubera iki? Mbayungi inyamaswa umengo sindi kwa data. Kubera iki? Sindavyumva na gato kubona uri bene wacu. Kubera iki ga Steve? Kubera iki? Nina madambo menshi sio kuvuga, ariko ikiza nuko mwemu yagutahuje kada kantu karakeneye kandi gakoresha ama sawa hose. Steve, imbere y'ishengero namaramaye abantu bose barorera. Steve, je nagukoreye iki? Kubera iki wabaye nka Farawo mu buzima bwawe? Kubera iki? Mana, wavuze ngo twari abatuye. Ibijoro byihanganira gutega amazi. Oya. Kamani. Kubera iki mbayo nk'inyamaswa? Mara. Oi. Mara, Elia. Ei sakana yako. Uzogeza ryari guceceka? Uzogeza ryari guhora? Kuri Imana uriho. Niho wasase ko mvuka muri uyu muryango. Kubera iki? Uri hehe? Kwari wowe Alpha na Omega, itanguriro n'iherezo. Uri hehe Kamana? Agakingirizo Kamana. Imbere y'isenge. Yekuwaje. Karibu mwikulu wetu. Karibu sana mwikulu yetu. Ulikuwa unakuja kwa lipo club. Yego. Nanje kuri njya wantu. Barundi hapa wanakuja hapa. Il faut que watandre. Nikuite Barundi bakwenu. Muzukuru. Sawa. Amahoro ni kuwa. Nzali joto abutumie. Sana! Muzukuru. Abatama babonye. Uno akunda cyane amasengesho. Arakunda cyane amasengesho. Ariko kumwica sigoye. Abatama bavuze ko baza kumufasha.
Urakoze cyane. Urakoze. turagufasha urakabona aka urakabona Tora gatora mugende ugashire mu nzu amico aza kubora aza kukibona None arapfaga nyakubahwa. Nyakubahwa arapfa. uraza kwibonera wenyine ama genda ukabona ko bikwiye tugarukana twara ni muziwe Murakoze. Muyukulu naenda muyukulu yetu anaenda yeah. Shi tuko hapa kwa ajili ya kusaidia bayukulu boti yetu hapa, tutabasaidia Steve! Sherry! Steve! Emma! 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 ugara amazi. Uhoraho nyir'ingabo reka ndakwite nyamambarizwa mu gahingamana igina mu kiyaga nawe nyene urabona imbona kuko uri umwami w'isi yose ukiriho hose wambereye igitandara n'igihome gikingira umusha wanje mana urubungiro urungiro rw'abanyanguse imitima elio Uhoraho nyir'ingabo gikingira umusha wanje mana urubungiro urukiro rw'abanyanguse imitima elio
wese mana urihe mana amaso yanjye yo mana amaso yanjye yo amaso yanjye mana yo ibi ni biki mana urihe data yo yewe yo ibi ni biki mana yo mana yo wo muvukana ko byahuraguye rero ikintu kimwe gihari koresha umutwe muri abahungu babiri mufite ibintu muri nta wundi muntu ahari none tubigenze gusa uraba ukuntu twigarurire bijya bintu reka atazomenya iyo biri ariko je nibaza yuko nta ngorane aduteye nta ngorane anteye kandi ibintu dufise turetse no parcelle arandi matongo nukuvuga ngo dushobora kugabura umwe wese akazogera bwiwe ega hajya sheri birashoboka akaba ameze kujya kuntu ariko akazokira mbega ni biki reka kwiyumvira nk'umwana muto mbe abana bacu natwe bazojahe tujya tungahe uko uravuga wafise amahoro n'amahoro grand frère nashaka umfashe mfungire amabuto kuko ngomba kwishe grand frère uragiye iyo niyo ncamake y'ivyo nagiye nahura navyo. Pole sana, Imana iri kumwe nawe kandi irakubona. Ntuze wihebure ukiri muzima, sibyo? Imana izokwama igukorera ibitangaza bisigana ubwenge kandi bizogusigana ubwenge. Amen. Urakoze pastor. Gumana ukwizera muri Kristo. Gumana ukwizera ndayigusabye. Nk'umuntu wakoreye Imana, nk'umuntu wihebeye Imana, ndazi ko Imana izoguha inyishu y'ibibazo byose ufite. Pastor, urakoze rwose pastor. Sinzi uko urumva gushimira. Haleluya, Imana isi n'ijuru. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Ndaguhaye umuntu wawe. Nibaza ibyanjye bigiye kurangira. Yego. nandi twese nawe waranyishe. Nakwishe gute ko genzi mu muryango wacu atamuntu abafise izo ngorane. Ibi bikoko ni wabizanye kandi je vraiment uranyishe ubuzima. Umva renda kubwire. Yaba wewe waranyishe. Yaba jewe narakwishe. Ari kintu gisigaye nukumvikana gusukubu tuzobana. Na ibindi zo kubivugisha nta. Ugiye kuba mareheza. Iminsi mike iri imbere bagiye kundimbira aheza mu ijuru. Jewe Tugiye kuba mbega iryo juru uzoribona. Kubera iki? Kwanga utumvikana. Jewe ubuzima bwanjye basaza nimere neza nibayo n'umuntu kumbe uje kunyica. Twaricanye. Nibiki? Urufunguruzo rusize. Fuzo narasidaye nyine twara turushira. Habaye iki ko huguruye? Bino biratangaje. Nibiki? Ibintu byose mu nzu birakwiye
nta ngorane ziriho ariko none ninde uba yahuguruye cyane biranangaje ibintu byumvikana. by the way uko biri kose ubuzima bwanje jewe usize mu kaga cyo guha umwanya si cyo kwemera kubandanya kuko unurufu none haje nitwa Steven umupfu oranyishe ndakubwiye ndasubiyemwo wowe uranyishe Uricanye. nitwicanye kuko cyo basanze nkomeye ubuzima bwanje Niki kicakumenyesha ko warukomeye? akanyaro unyico ngire marehemu Ibyo ni byiwawe. sawa reka ndakugira Unyerekiki. ubwirizwa kuri sindagukeneye sindagushaka kandi sindagushaka kabisa uranyishe ubu je ngiye kwitwa marehemu je Steven ndakwirukanye sindagushaka Ukiziki? uranyishe ibyo nyene Sho kutemera. nuvyemera waravukiye wewe waravukiye ndakubajije waravukiye nga waravukiye wewe sindagushaka ntuze kubera iki mushwana Kumana nuko rupfu rwawe nyene umfise. nimuzi yuko ibikorwa by'akamere kacu ari ishyari, inzigo, uburake, gusenga ibigirwamana, uburozi, intonganya n'ibindi bisa n'ibyo. Ariko ibyama byambwemo ni urukundo, amahoro, umunezero, ukwihangana. Emma wewe wari ibyanje ni birebire gamfe. okay karibu muri karibu Ewe Burundi umutima wa Afrika nzogukunda gushika gupfa Emma, na mahoro? Ni sawa? Nabategeze yo kujya tugiye no munsi. Wari umaze iminsi utarafungura no ngaha. Emma, ni sawa? Niho ndabitegura muze mwifungura bimeze neza. Emma, sha, wamaze iminsi warabuze. Emma, llegó a guhamagara Steve rero mufungure. Guhamagara Steve mufungure. Steve! Karibu, nateguye ku meza. okay Ashikandi no musi nanje. Ashinabiteguye vraiment. wabiteguye Yego. oya wenda kuzi guteka nk'uwize guteka Karibu. dusangiye Sa? karibu dusangiye Ego ndaje umva ari utuntu ndari nashize kumbabura. Reka mazina turabe ntitunzigirane nshashikiramo. okay
Ubifungure n'akayabagu. Ema karibu. Sa Hindukira mugabo dufungure. Erega nawe uri mu mye. Hageze aho gufungura urafungura. Akamoto none wumvise. Abasha ndakumva. Ega n'umusazi haje bamukubisararira. Seriki. Ndakoze. Twe dufungura ko dafungura. Ego apeti. Please, ndagusabye no fungura. Izi njya ziri mishano. Ziri mishano? Ema ura kujyo. Gute umenya ko biri mishano kandi utabona? Umbiza Steve. Je ndabona. Akasaka bidokera. Iki se gikoma. Ama aya marori yawe ni yirabura. Ndakubariye rero izi njya ziri mishano. Ema. Urabona? Ndabona. Cyageze gute? Pastor David yaransenye. Pastor. Okay. By the way, ariko naho biri uko biri kose nabo baragusengeye, menya yuko wamye wanga umugore wacu. Wamye umwanka niyo mpamvu nawe wowe ubona byongora kugira ngo nizere ko ibyo bintu buzarije. Ho iryo cyano rishaka kugira ngo bihabi. Steve. Wibaza ko genzi ko ndafyina. Kurakina. Stop! Steve. Umuntu ninde Steve? Ibi nivyo bikuri. Steve. Uyu ubona ko uni mama, ubona ko ari kumwe n'abana. Steve. Ninde? Uni mama, ubona ko atatu. Mana yanjye. Steve, ari mama wanje. Papa yari yarabibwiye turavukana Steve. Turavukana. Bananje. Ariko ino ntari bwababwire. Ni amazi kwanza mama. Nari nabahishije kuva aho papa wanyu afiriye. Nari narabyaye undi mwana w'umukobwa yitwa Mama. Oya nibishoboka. Mama. Oya sisha. Nibishoboka. Mama. Mama.
Steve, uri ni mama wanje. Steve, izo nyama uzirya ziri mu isupu. Uzirye isupu. Babarira, ndashaka kubica. Bari byanyu, nagira niyicire. Papa yari yarabibwiye, sinzi ko ari mwebwe. Yo, Steve, ndapfuye. Yo, manenge. Yo, Steve, 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 Steve. Sister. Wow. Oi. Wow. Wewe. Oi. Vamos. Vamos. ngize amahitamo meza cyane mu buzima bwawe. Haleluya. Vuga ati mwami Yesu, sindakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Ati byete byandega nubimbabarira, ufite izina ryanjye mu gitabo cy'abari kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi mpindutse icyaremwe gisha. Ndabyatuye ku izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.